Ndakuramukije udahema kuba natwe makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahema gushikiriza kuri ndebesha kuri nyene yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, igisata cy'indero, uburimyi, amagara y'abantu ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira kujya ni mu nyuma rero yo kuba twamaze gukora amatohoza yimbitse bivanye n'amasoko yacu yizewe. Rero aya makuru tubazaniye none na makuru rwose tubafise kandi tujye kubashikiriza ingingo nkuru amakuru agira yibande ko mu gusezera umuhisiga bivugaga Musenyeri Antore Rubera Inyange yarasengeye abakiri mu bwicanyi ngo bave mu kibi. Naho mu yandi makuru, imyaka 6 barya igihugu ibintu biguma biyangara, none ngo iyindi myaka 7 nicyo kirimo kiribazwa. Turaza kubigaruka ko kuri idonido ry'aya makuru. Reka rero tudatevye tubashikirize idonido aya makuru abafisiye none. Mu gusezera umuhisiga bivugaga Musenyeri Anatole Rubera Inyange yarasengeye abakiri mu bwicanyi ngo bave mu kibi. Aha hari muri Katedrale Regina Mundi, hirya rero minsi yeze aho hari misa yo guherekeza umuhisiga bivugaga yahora ari umushikiranganje muri leta y'u Burundi. Musenyeri Anatole Rubera Inyange yaratanze ubutumwa bukomeye, aho yibukije ko umuntu wese afise umunsi azorenguka imbere y'urubanza rw'Imana. Yasavye abari muri iyo misa kwibuka ko inyuma y'ubu buzima hari ubundi burebure cyane, kandi ko ivyo twakoze mw'isi ari vyo bizoducira inzira y'ubuzima tuzobamwo mu nyuma. Mu kurangiza, Musenyeri Anatole Rubera Inyange yarasengeye abasigwa baga bivugaga, hanyuma atanga amajambo afise insiguro idasanzwe ku munsi nk'uyu. Yagize ati: dusabire n'abakiri mu bwicanyi, Imana ibahindure bave mu bwicanyi bave mu kibi. Iki gisabisho turiko turagira dusabe ngo Imana duhe urwo rukundo tubuze, ntitube abakristo batanze imihoho, naho bahinduke, bareke gupimwa n'ubusa, bagire uburemere n'urukundo muri bo, bahimbare Imana. Muze dusabire Uburundi amahoro, ubwicanyi butuzwe mu gihugu. Amajambo akomeye imbere y'abatwara Uburundi. Dusabire umuryango wiwe, muvyeyi wiwe, mutambukanyi, ibibondo, inshuti n'abagenzi. Imana ibaremeshe muri ibi bihe, ibabe hafi, ibajabutse iki gihe kitoroshe. Dusabire n'abakiri mu bwicanyi, Imana ibahindure bave mu bwicanyi, bave mu kibi. Iki gisabisho turiko turagira dusaba ngo Imana iduhe urwo rukundo tubuze, nitwe abakristo batanze imihoho. Aya majambo akomeye yavugiwe imbere y'abatwara Burundi barimwo President Ndayishimiye. Urupfu rwa Gabivugaga rwavuzwe ko byinshi. Leta yagumye yemeza ko Gabivugaga yapfuye giturumbuka ahitanywe n'isanganya ry'imodoka. Abandi benshi bo bemeza ko Gabivugaga yagandaguwe
mu gihugu hose, mbere no mu banywanyi ba CNDD-FDD havuga ko umushikiranganji yishwe, ariko akamo gasaba amatohoza ntikigeze kumvirwa mu batwara abakozi b'Imana bafise imvugo yabo. Musenyeri Anatole Ruberinyange yakoresheje imvugo iciye bugufi, ijwi ryiwe ryari ryuzuye ubuntu bwinshi n'urukundo, ariko imbere y'ikiziga ca Gaby Bugaga, Musenyeri Anatole Ruberinyange yasengeye abicanyi. Ico yavuze co yarakivuze. Aho mu yandi makuru, imyaka 6 barege igihugu, ibintu biguma biyangara, none ngo iyindi myaka 7, imyaka 6 igihugu kitagira igitoro. Ubuho vyayangaye rwose, abantu baratabaza ahantu hose. Imyaka 6 aduhenda ngo kigira kize, ngo kiruzuye, ngo afise ubwato akuye muri Bahera, ahandi agata amakosa ku banyagihugu ngo nibo badakura ngo turonke amafaranga mvamakungu. Mbega none mu myaka y'imbere yiwe igitoro cava hehe? Abanyagihugu ntibari abo nyene. Igitoro kitabuze muri embago, none mu ntambara bigenda gute ngo kibure ubu? Vyahereye mu bukunzi bw'inda, aho uyu muryango wategura kwigarurira ibisata vy'ubutunzi bitari bike, harimwo n'igisata c'igitoro. Bahagarika ishirahamwe ryari rimenyereye kuzana igitoro. Uyu muryango urondera gushinga iryawo. Ndayishimiye asezerana ko igitoro acifatiye mu minwe. Kuba karabaye, none bizoguma gutya? Baba aba CNDD-FDD, baba abandi barundi, wumva ikibazo kiguma kigaruka. Mu yindi myaka 7 igihugu bazoba bakigejeje hehega? Buri kanya uza wumva ngo ubu rero bigiye guhinduka, aho mwampendeye narize, ubu ngiye gufata ingingo. Abakozi ba leta badakora ubu birahindutse. Imyaka 6 iraheze, aduhenda ko buri mwaka agiye guhindura, ariko buri mwaka umwina niwo wongerekana. Amatongo y'uyo muryango niyo yongerekana buri mwaka ku rugero rudasanzwe. Amagogo y'abarundi nayo akigwiza inshuro nyinshi. Nta kibazo na kimwe gitora umuti. Abanyuruzwa baguma banyuruzwa n'inzego z'iperereza. Ubukene mu miryango buguma bwiyongera, kugeza aho umukuru w'igihugu wenyene atwenga abakozi ba leta ko babahemba ubusa. Akarenganyo kaguma kongerekana. Amabahero yuzuye abejejwe n'abahejejwe umunyororo baterekurwa. Urwanko ruguma rugwira mu gihugu. Iperereza niryo rihemba imboga z'urwanko nka Murundi Cakenge. Abicanyi baravyigamba ku mugaragaro, nk'uko Shabani nimubona aherutse kubikora. Demokarasi iriko irahembwa burundu. Perezida atanguye kwivugira ko n'amatora adakenewe. Tugezaho umushikiranganji agandagurwa ntihagire n'amatohoza akorwa. Ijambo ry'abategetsi nta gaciro rigifise. Umukuru w'igihugu avuguruza igisirikare ciwe, ariko ntatanga umuco kucaturiye ikambi ya base. Igihugu cyuzuye ibihuha,
ariko abategetsi ntibashaka gutanga umuco. None ga yemwe, iyindi myaka indwi uku nyene niko biri kwibazwa. Mu nyuma rero yo kuba Evariste Ndayishimiye agiye kwitoza mu matora yimirije imbere mu mwaka wa 2027, aho rero azokwitoza ku mwanya w'umukuru w'igihugu, akibazwa niba ko nabandanya kurongora igihugu aba bantu bazakomeza kubaho ingene babayeho none. Naho mu yandi makuru, Bubanza na Mpanda, indinganizo nshasha y'igihugu yerekana ubukene bw'inyubako z'igisata c'ubutungane. Bubanza ishirwaho ry'amasenare y'intango mu mazone bitegekanywa n'indinganizo nshasha mu bijanye n'intwari riharanira bijanye n'intwari rirahura n'ingorane nyinshi mu bijanye n'ibikoresho mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'Uburundi, aho amasenare akorera mu bukene bwinshi. Intunganyo nshasha iheruka gukorwa mu bijanye n'intwaro mu Burundi ibandanya itera ingorane zikomeye mu ishirwa mu ngiro ry'impinduka mu butungane, cane cane mu makomine ya Bubanza na Mpanda mu ntara ya Bujumbura. Iyo mpinduka yisunga indinganizo nshasha mu vy'intwaro yahinduye cane uko igihugu gitwawe. Intara zahinduwe zitanu, amakomine ava kw'119 amazoni yariyongereye ava kuri 339 aja kuri 447, mu gihe imitumba yavuye ku 2,910 339 bishirwaho n'itegeko nshikiranganji nomero 1287 ryo kuwa 13 Ndamukiza 2026 rigena rikanashira ku kazi abashishwamanza mu ntara ya Bujumbura. Iryo tegeko ritegekanya ishirwaho ry'amasenare y'intango muri buri zone hamwe na senare nkuru y'igihugu muri buri komine mu ntumbero yo kwegereza ubutungane abanyagihugu. Muri iyo ndinganizo nshasha abashikirizamanza barashizwe mu bice bitandukanye vy'ubutungane mu ntumbero yo gushira mu ngiro iyo mpinduka, ariko ku rubuga ubukene bw'inyubakwa zibereye ni intambamyi ikomeye. Mu makomine ya Bubanza na Mpanda hari hasanzwe amasenare y'intango 7 na senare nkuru y'igihugu 1. Indinganizo nshasha yatumye habaho amazone 17 bituma hagenerwa cane inyubakwa zikorerwamwo amasenare y'intango. Senare nkuru y'igihugu ya Mpanda ubikorera mu nyubakwa za kera. Senare nkuru y'igihugu yo muri ako karere umuti ubonwa ko udakwiye kubw'amakuru avaho muri ako karere. Ibiro bishika 10 bizokubakwa kugira ngo amasenare aronke aho akorera mu mazone. Ku rubuga ibikorwa biragorana cane, ubuzi busangirwa n'ibisata bitandukanye mu ntwaro no mu butungane, bigatuma ibikorwa vya buri munsi vy'ubucamanza bigorana kurusha. Abajejwe intwaro bavuga ko imigambi yo kubaka inyubakwa nshasha itegekanijwe. Izo nyubakwa zizoba zirimwo ibiro vy'abacamanza, abanditsi b'ibanza,
b'imanza hamwe n'inzu sentare zizosasamwo ikaba ari nkenerwa kugira ngo ubutungane bukorwe neza. Mu banyagihugu impinduka yakiriwe neza muri rusange, bamwe bakabona ko ari intambwe yo kubegereza ubutungane, ariko benshi mu babikurikiranira hafi babona ko atanyubakwa ishirwa mu ngiro z'iyo mpinduka zizoguma rigoye ku rubuga, nko mu makomine ya Bubanza na Mpanda mu ntara ya Bujumbura. Aya rero nguko, aya niyo makuru twari tubafisiye, none dushimira wewe udahema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya minsi yose tudahwema gushikiriza kuri ndebesha kurenya na yacu ya Isange TV. Kuri Isange TV niho tubashikiriza amakuru atandukanye avanye n'ibisata bitandukanye, igisata cya politiki, indero, uburimyi, amagara y'abantu, umutekano ndetse n'ahandi hose, maze amakuru akabashikira ameze neza. Abashimiye rero, mukomeze kugira amahoro y'Imana.